mu mashengero yose ndwi Yesu Kristo yashimyemwo amashengero abiri. Ajya ndwi yose yo muri Aziya. Ni Aziya ntoya, ubu ni mu gihugu cyo mu Buturukiya. Hariho ishengero ry'i Philadelphia, hanyuma n'ishengero ry'i Simuruna. Yesu nashimwe kuko aya ni mashengero hari ikindi kintu Imana yagenda yagayako, ayandi ibindi navyo ikavyemera. Yesu nashimwe. Ni nako biri no muri iki gihe, kuko ishengero tugezemwo, utugeze mu ishengero ry'i Lawodikiya. Yesu nashimwe. Bene data, reka turabaramukije, reka dutangure dusenga Imana kugira ngo tubandanye ijambo ry'Imana. Murakoze Yesu Kristo, urakoze. Babazi zoza amahebe bidashira. Ninde yoshobora kudondora ibikorwa we ukora mwami Yesu? Urakoze cyane, we uvyagiye ahera, udufashe twigishe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu nashimwe. Turabamukije bose bari ku migabane yose y'isi, tugadusangire. Bene data, mukunde kumva ijambo ry'Imana kuko nicyo gihe turimwo, ariko twite ukuza ku mwami wacu Yesu Kristo. Reka twishimikize ijambo ry'Imana riri mu vyahishuriwe Yohana igice ca 3, turasoma ku murongo wa 14. Haravuga ngo, wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Lawodikiya uti wiyita Amen, icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Aravuga ibi ngo, ndazi ibikorwa vyawe, yo kudakonje kandi ntubire, icyo mugakonje canke ukabira. Nuko rero kukura akayazuyazi udakonje ntubire, ngira ntudahwe. Bene data, tugiye dusangire ijambo ry'Imana, turabe iki gihe turimo. Mbega turi mu ishengero irihe ubu? Mbega nibiki biranga ishengero ry'i Lawodikiya? Tubigereranye n'iki gihe turimo, kuko bene data, tugeze muri iri shengero, iri niryo rya nyuma ry'i Lawodikiya, kandi uravye niryo rifise ibimenyamenya by'iki gihe turimo nyene cy'iri shengero dusanzwe turimo. Kuko yavuze ngo, kuko udakonje, ko ishengero ntiryari rikonje. Turavye amashengero hajye ngene yarameze, turabona hariho ishengero ubwa mbere ry'Efeso, iryo nayo ryari ryatakaje urukundo rwa mbere. Ishengero ry'i Simuruna, ishengero ryari ryitezwe neza ko rishobora kuja mu gatotezo. Perugame ryari ishengero ritezwa kwihana. Tuwatira ryari ishengero ririmo inyigisho mbi, false prophetess, ni umuvugishwa w'inyuma mubi. Toni Gisarudi ryari ishengero risinziriye. Philadelphia ni ishengero rumva ryo ryagumye rihagaze. Lawodikiya rero ni ishengero ry'akazuyazi. Yesu nashimwe. Ishengero ni turiganye n'ishengero ry'uko, kuko ishengero ry'i Philadelphia turiganye n'ishengero ryo mu kinjana cya 19 kuba missionnaire. Murazi ingene bakoranye bo i Buraya, barakorana n'abanyamerika, ingene baje mu kinjana cya 19 baza nko muri Kongo bashitse 1923 gutyo, mu Burundi mu Rwanda 40 kandi urumva baje afise umuriro mwinshi, kandi ishengero ryarahamwa bakicwa, ariko baragumye kwisezerano. Naba ishengero ry'i Philadelphia. Ishengero rikurikiwe n'ishengero turimo ubu ry'i Lawodikiya mu buryo bw'impwemu. Iryo shengero rimeze gute? Ubu ryita ngo ni Amen, kuko ubu uvuga ngo Amen, uzo abantu bavuga ngo Amen, ariko usanga umuntu arakazuyaza, umuntu adakonje kandi ntabire. Yesu nadutabara. Muri iri shengero abantu bose muri iki gihe, abantu bose barasenga, kandi abantu baraje gusenga. Ni ibintu byiza cyane kuja gusenga, bene data, ariko ugasanga umuntu yirukira gusenga, ntiyirukira guhinduka, ahinduwe n'ijambo ry'Imana. Yesu nadutabare cyane. Ni kuvuga ni ishengero ry'i Lawodikiya turimo, abantu barasenga, mugabo umuntu ntahinduka, yirukira gusenga,
ariko ntahindurwe n'ijambo ry'Imana, bakari byo bimuryohera, ariko ari umurozi, ari umuntu acokorana, ari umuntu w'ishari, igono, inzigo, ibintu byose bikorwa na kamere mere. Aha rero muri iri shengero kandi ry'i Lawodikiya ariryo turimwo ubu muri iyi minsi ya nyuma, ko iryo shengero rya nyuma iri rizogukurwaho n'umwami wacu Yesu Kristo. Ko yavuze ngo ico ntugakonja canke ukabira ngo ngira nkudahwe. Iri shengero kandi ry'ubu abantu bose baravugishwa, aho usanga bari kuvugisha ngo jewe Imana yambwiye ibi. Abantu bose usanga bari kwerekwa, ano ngo Imana ngo yanyeretse ibi, ngo igiye kuba ngo nibi. Ariko ugasanga umuntu ariko ariyitira ko Imana yamutumye kandi atari byo. N'iri shengero umuntu usanga ndakonje kandi ntabiri. Abantu rero bariko baracuruza ibitari byo, ugasanga avuga ngo aravugishwa n'Imana kandi atari byo. N'iri shengero rero ririmo uruyoberane, umuntu usanga ndakonje kandi ntabiri. Hariho abantu benshi barerekwa, ugasanga umuntu arerekwa kandi umuntu yerekwa asambana. Yesu nadutabare cyane, umuntu agasanga arasambana umugongo ari kwerekwa. Ibyo ntibishoboka, kuko turi muri iri shengero ry'i Lawodikiya mu buryo bw'impwemu. Abantu benshi bariko bitwaza ibitari byo, ugasanga umuntu avuze ngo gezana amazi ngo ndayagusukeko, akayakumijako ngo niwe ushobora gukira. Bene data, reka kujanwa n'ivy'iki gihe, ibyo si byo. Yesu baramubajije bati mbega abaja mu ijuru ni bake, abakizwa ni bake? Yesu yavuze ngo mushishikari guca mu irembo rifunganye, nguko benshi bazovyifuza ariko ntibazobibona, benshi bazovyifuza. Rero muri iri shengero turimwo benshi ntibakirondera iyo nzira, ahubwo barondera ukuntu baza barahanurira abantu kumbure baronka inyungu zabo. Kandi abantu ukora bamaze kuja muri iri shengero, abantu bamaze gutakara, umuntu akwegwa n'ibitangaza gusa kurushaho yo kwegwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ryo kwihana burya nta bundi butumwa na bumwe bubaho busumba umuntu kumubwira uti ni wihane ibyaha byawe urakizwa, nta bubaho. Rero ni ishengero ry'Imana ry'i Lawodikiya mu buryo bw'impwemu. Abantu bose barasenga, abantu bose baravugishwa, abantu bose barerekwa kandi basambana, abantu bose bavuga ibinyoma bavuga ngo barerekwa kandi atari byo. Ariko dushishikare guca mu irembo rifunganye bene data, twebwe gukwegwa n'ivy'iki gihe. Oya haba namba, tumere neza, tuba abantu bagahore. Yemwe reka kudakonje kandi ntubire ugira udahwe. N'iri shengero tugezemwo, iri shengero twitegure, umwami Yesu agiye kuza. Abantu reka gukwegwa n'ibitangaza, abantu bakwegesha ibitangaza vyo kubesha. Wewe ihana ibyaha byawe gusa, ufukame wizere umwami Yesu Kristo. Ibyo bindi bisigaye, ijambo ry'Imana rivuga ngo bwa mbere ngo twitwarire ku bwami bw'Imana no kugororoka, ngo bisigaye tuzobihabwa nk'inyongera. Yesu nashimwe, nta bindi biruta ibyo. Ibindi bisigaye abantu bavuga ngo ngo ugiye kuronka visa uja muri Amerika, ngo ari igitangaza. Ntabyo ari igitangaza haba namba, kuronka visa uja muri Amerika uja Buraya. Ariko twitwarire ku bwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye tuzobihabwa nk'inyongera. Imana izoduhezagira. Nibuka ari umuntu umwe yavuze ngo uzoronka amahera menshi, abwira jewe ngo nzoronka amahera menshi, ngo nzoba umutunzi, ambwira ibintu ngo ninamuhe 10,000 ngo abisengere ngo bice bigenda neza. Ambwiye nti no je narakiriye agakiza. Dushishikare bene data guca mu irembo rifunganye. Ni ishengero turimo rero ry'akavuyo, ishengero riri mu ruvangi, abantu benshi bivangiye, abantu bose bakunda kuvuga ngo amen 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 kandi atari byo. Shengero ry'i Lawodikiya. Yesu nashimwe rero duhinduke. Murakoze cyane bene data, mwamabane namwe. Yesu nushimwe, urakoze cyane ibitangaza byawe ugenda ukora. Abantu duhinduke rwose, tuve mu kudakonja no kubira, ariko tubire, ntitubakazuyazi, tuba abantu b'impwemu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.